Impora TV. Gusa ibintu byo kurya umenga siyinzi je ntumva ari anywa inzoga zarabuze uranywa umeneke n'ibindi wibaza Sini mama nkora ko bari yashira ngahashira je nkora ko gadi wewe je singomba ko abantu bazo kumavuga ngo ngwiki nkajya numvise ndenganye bashaba bana ngo uyu wa mukobwa ngo aguma ginyama Kinyama gusa n'inzoga unzoga ubu byo kunywa amafanta useze anangure kuzenda kumenyereza kunywa imivinyo yo kandi wewe namaze kubona umuvinyo wo kubera aje kwani umuvinyo wo kubera ijana mwijana apana ijana kwijana ijana mwijana indani ebe gusa ntibigeze mbaga yakomberewe raba neza sirega we ibintu wambara shire biba bikaze ibintu byose biba byakubereye gusa ishati rafise agasoro oya sagasorobo oya sikugira ngo agasoro none nakiri ngaha ku mufuko gusa iyi shati iva muri Australia ndakweretse ngaha kuko rucuvuga ati ni Australia ndani kubera kano kariko sijabuka amazi iya cyane ndege naho nyene nambuze singomba gusana yambara ngo abantu bambone iyi yambara nyine mfisano ngiye bisaferi nk'abantu ngomana gutware wewe ugombuje uraza kubona impuzu abantu bazo bahari niyo mpamvu nabona kuvuga ati shone shibarara ajana kajifo kaifise oya nuko nyene aje mbashaka impuzu zimeze kunyene kana yameri ara kwari kutu ni herena ndabona ni sawa Kale boy na ya muda. ni sawa sawa emugum cyane gose ndababona sawa sister Bona mwabewe bofre. Bo ndamutwaye kandi kabisa ndamutwaye namugana mubwemere namubwemere ko ndamutwaye. Sister mbi hagiye uramesereza munsi. Cyane umugore wawe. Bofre sinakubwiye. Mushikanje ntandera afise ubwo mutwaye kugura ntandera afise. Yumve ngena yishura vrema. Oya reka ayo majambo. Yamureka ayo majambo. Urabona? Nimba ari umugore uzigomba utwara. Aya kora ikintu na kimwe. Oya ivyo rero bireke vugane mwe. Urumva ukubayeho no kunyankiriza. Uri gumungu wose turi kumwe. N'ivyo nivyo mbariza mu bantu byo kumesa. Bofre turagasimbo gatoya. Hago ntandera afise. Kuvuga ngo ntandera afise kandi ari butayifize. Ora ushaka kuvuga ngo uraye mu telefone ya Bofre. Yari kuraba gusa kamari tukumukana. Lemon parakoreshi. Gusa kwari kuraba gusa Bofre kwari kuraba gusa kudagiye. Bazarone ntumbona. Umva ne bwa butandero bwawe. Ntuje gutukana bugenda kwabiriza Bofre sister. Yishe telefone yanje nabo. Telefone iyi wawe. Telefone iyi. Tura. Cyamgawe nawe urarinda ko iyi. Sister. Urarinda kugaza kamwanya. Kora umuhungu w'imbwa wewe. Sister. Agashinze niko guhenda uze kuyiba telefone yiwanje. Cyane umuhungu w'imbwa. Nyene. Mubazi inyama y'uyu. Azomujya no gusingiye kumusorera. Mahera yiwanje. Iwawe wewe. We turakorana. Hamwe no sanga so kwinjira mu cumba canje ugatora amahera. Kungeso mbufise. Telefone singi ntwayitwaye. Singi ntwayitwaye. Telefone yo iya. Iyo nyine telefone ya diva ya diva muri Australia ndi kumwe no shati. Nayimanuye ije ni ndege he ikibiriraho. Oya shiri mu iyo telefone ni yiwe. Yini kwa. Nina kugutiza ukizazo ushobora zino muhimbiro uyu. Yini wawe. Wewe wanije kuyataka yini buyo ko. Yini ndakubwire marke. Vuga. Huawei. Umva rero ko ari wawe rero kare Huawei. Numva no muntu uze mu mantu uze mu masoko yose ntaziri. Reka kunkora ku telefone ushaka ubwo buzarazara. Sister. Telefone ni gwanje sigwa. Wow. Telefone si yibo telefone si. Naho nakagendeye vraiment Bofre bimbwa. Kandi nkobwa tumungu nimbwa nacafise. Kumbe. Uri kurano ndagutukanye. Bofre wimbwa. Ushaka kunaza telefone. Ogereka kumwagiriza igisuma sigisuma neje nayimuhaye. Usi wayimpaye wampaye yaratakaye. Umva igisuma ni mushikanje. Iyo wampaye umuriza Bof. Umusuma ni mushikanje. Umuriza Bof. Iyo yampaye yaratakaye. Urumva? Iyo telefone umuriza nakureke. Nzi kwanje. Ku mahera honyene maze kubura, sivyo? Nibaza ngo nagatunzi biranyeretse ko yiba kuzanira. Hama ngo impuzu zavuye Australia. Impuzu zavuye Australia.
Ahari wambaye mushikanje amuhimbira. Uragwa. Ahari wambaye mushikanje wewe muhungu w'ikibwa nka wewe. Ahari wambaye mushikanje. Yose muyitware ndayikugabiye burundu gitware ugigumanye gitware kumara ubukene gitware ushikora na mushikawe mu bana. Ndikunda kubwira ati jewe ufise ubuzima jewe. Aujourd'hui aussi c'est Uyu ukore ivyo bigiza jewe kwe. Wewe nyene. Wowe situmviriza sivyo? Kuko ku bintu mbonye no munsi sivyo? Nibaza kagenda gutwaye. Gitware cyo yugo kumuntu kuko muri bisuma mwese. Sawa. Nanje ntunzi. Uri giki wewe? Aho ndoka mushenzi. Sawa wewe, menye uta. Sawa wewe nawe. Utaje kwa mzee. Wewe nawe. Tuko pamoja. Na wewe. Sawa. Ka. Yagara nikikwira. Koso ubwiyemeze butagira aho bufatiye. Gusa harakuvumishije wari ufise WhatsApp. Nasuzuruze carte simu basi. Na carte simu nacitwa. Janda kivunagura. Wari umushenzi we narakurahiye. Sai wawe, shimenye uta. Wabona nawe rero gumushwana n'abavukanye. Oya ni wowe nyine. Oya ntabyo kuvuga ngo nuwabonye. Ni ibyo nyine bimpaye ikigwa kirekire. Bizigura ngo nano gushira mu nzu yiwanje ko bushwana tugagase. Subira kwa nyoko. Genda manda ndabadangije. Shirira abonye uri. Mama wawe ntabihumbi 2 ndamusigiye. Igiye ntazosigarira baraba. Uyihangane. Jewe nta mushwanyi nkabo. Umwana ubwira mu musaza wawe. Wana ugaje kuvugira ngo yarakuvomeje ngo na telefone ngo yarambomishije. Gase narinzi kazi gufata. We nawe rega witwaye nabi ntiwari kumubwira ati yingabire ko rafise zibiri natwaye imwe mvuga ati nakugabiriye. Nubundi baratwaye byose barantwaye na dimereza isa. Oya reka. Nayi umviriza na dimereza isa. Nawe ntisene naguha. Nabajwe ni telefone cyari yawe. Naje mpereza isa none naguha. aujourd'hui aussi c'est Birakura tuzosubira. Kandi harera. Tubanye amwumba marembe. Beno mwana wangu. Yo, mwamenyereye ibyago musaba ngo batuzwe n'abakobwa. Informative.